amashuri yagiye ariga mu buzima bwiwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 985 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 yize ku ishuri ritoyi yo mu Rugombero. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 997 yize kuri seminare ntoyi y'Ibuta. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 997 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2000 yize ku ishuri ryisumbuye rya Lycée du Lac Tanganyika. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2004 yize ku ishuri kaminuza Université Lumière de Bujumbura, acaronka urupapuro impamyabushobozi ariyo bita lisansi mu gisata cyo gutumanako amakuru. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2003 yabaye umumenyeshamakuru muri CCIB FM+. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2003 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2004 yaragize imyimenyerezo y'akazi ico bita stage mu gisata mpuzamakungu PNUD. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2007 yabaye umumenyeshamakuru kuri radiyo Ijwi ry'Amahoro. Kuva itarike 1 ukwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi 2007 gushika itarike 2 kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2017 yari umumenyeshamakuru kuri radiyo na televiziyo by'igihugu. Kuva itariki 2 ukwezi kwa gatanu ibihumbi 2017 yaronse amabanga yo kuba umuhanuzi mu gisata c'ubuvugizi bw'umukuru w'inama nkenguzamateka. Itariki 2 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2018 yabaye umuhanuzi mukuru muri ico gisata nyene c'ubuvugizi bw'umukuru w'inama nshingamateka. Igenekerezo rya mbere kwezi k'ukwenda umwaka w'ibihumbi 2020 yabaye umuvugizi w'umukuru w'inama nshingamateka. Igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri mwaka w'ibihumbi 2023 yabaye umuyobozi w'igisata kijejwe amakuru mu nama nshingamateka. Ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2023 yabaye umukomiseri ajejwe ibikoresho mu mugwi w'igihugu ujejwe amatora. Kuva itariki 5 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2025 kugera ku itariki 16 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi
1926 ari naho yashengera, yari umushikiranganji ajejwe amakuru n'ibinyamakuru. Uwo muhisi rero akaba mu rugendo rwiwe rwo muri ubuzima, Imana yari yaramuhaye ingabire isumba izindi zose, akaba asize ibibondo 4 bikiri bitoyi bikeneye ubufasha no gushigikirwa, na cane cane ko bakiri mu mashure. Imana nyene isi n'ijuru yoyo ibigira ikabigirura, imwakire mu bwami bwayo.